ndagushimiye wowe ufashe kano kanya kugira ngo ubane nanje muri iki kiganiro, kandi ndashimiye n'Imana iduhaye kano karyo. Murazi ko ari ituzigama, niyo ituzigamira ubuzima, ikaduha inguvu zo gushobora kuvyuka tugakora ibikorwa. None rero nihabwe icubahiro. Nashaka niyo nizigiye kumbure muramaze igihe mukurikirana izi nyigisho zitwa itara, ariko naho mutoba mwari bwazikurikirane, ni inyigisho bidasaba gose kuba warumvise ivya mbere kugira ngo utahure ivyo tuba tugezeko. Muri iyi minsi ndiko ndavuga ku mategeko 10 Imana yahaye Abisirayeli iciye kuri Mose, n'ingene ajya amategeko ari umushinge w'ihanga rimerewe neza, ihanga riroraniwe. Naho yahawe Abisirayeli, abashoboye kuyubahiriza bose bibagira ku ingaruka nziza. Reka twibukanye gato meze nk'uja mw'idonido ivyo navuze mu biganiro canke mu vyigwa vyarenganye. Imana yahishuye ajya amategeko 10 kugira ngo ifashe Abisirayeli kubaka ihanga ritunganije neza, ihanga ritanyiganyiga, ihanga rikomeye, une nation prospère et solide. Kandi ivyo vyari bisanzwe biri mu isezerano yabahaye. Iki kiratwereka yuko Imana itababaye gusa ivy'impwemu. Imana ntibabaye gusa kubona tumerewe neza mu buzima bw'impwemu, iranababaye ubuzima tubaho ku munsi ku munsi. Imana irababaye ingene imiryango yacu itunganijwe, ukuntu abubakanye babanye, icuka abana bakuriramwo. Ivyo bintu biraraje ishinga umutima w'Imana. Imana irarajwe ishinga n'imigenderanire hagati y'abantu. Imana irashaka imigenderanire iri mu kuvugana ukuri, itarimwo ubusuma, itarimwo amanyanga, itarimwo ibinyoma, itarimwo uburyarya. Imana ntihimbagwa nuko tubaho twaragowe, twarapfutanye, imitima yacu iremerewe, naho ikibi kihari, kuko hariho ubuzima buryoshe bushoboka, kandi ubwo buzima buryoshe nibwo Imana itwipfuriza. Ubwo buzima ndiko ndavuga ubuzima bwa hano ku isi. Imana irashaka ko jewe na wewe tubaho tumerewe neza, duhimbawe, naho tutazokwigira tubura ibitugora. Imana irashaka ko ingo zacu, imiryango yacu ibaho mu mahoro, naho abubakana bategereza kugira ibintu rimwe na rimwe badahurijeko. Ariko ntishaka yuko ingo zica zisambuka zame mu ruhagarara. Imana irashaka ko ibihugu vyacu bibamwo amahoro, bibamwo gutekanirwa, bibe ibihugu biri mu itekana. Ubuzima rero nk'ubwo ku miryango, ku kibano, ku ihanga bushoboka iyo abantu bashoboye kubahiriza ajya amategeko 10 hamwe n'ayandi mategeko yihetse kuri yo, ariko aza yagura ivyo ajya amategeko 10 avuga. Muri kino cigwa ngiye kuvuga ku buremerezi bw'ajya amategeko 10 kugira ngo bidufashe kumva igituma dukwiye kuyaha agaciro, ntituyafate nk'ibintu vyarenganye vyavuzwe kera ataco bituma ari uyu munsi. Kuko birashobora gushika umukristo agasoma Bibiliya afise uwo mutima, akumva ko ariko arasoma inkuru z'Abisirayeli, mugabo ko biriya bintu vyabwiwe Abisirayeli ko ataco bitumariye twebwe uyu munsi. Uko sukuri na gato. Turasoma mu gitabo cyo kuvayo igice ca 20 ku murongo wa mbere, kandi tuza kuguma kuri uwo murongo wa mbere gusa. Havuga ngo Imana ivuga aya majambo yose. Novuga ko ari nk'intangamarara y'iki gice. Hanyuma muri kino gice niho dusangamwo rero y'amabwirizwa 10. Imbere yuko tuvugana kuri ayo mabwirizwa, nagomba tubanze duhagarare kuri iri jambo Imana ivuga aya majambo yose. Muri ano majambo turabonamwo ikintu kimeze nk'umwidondoro w'uwatanze aya mategeko, l'identité du législateur. Imana yaramenyesheje iyo aya majambo, aya mategeko yavuye. Si Mose yimviriye aya mategeko. Narabivuze ko ivyo Mose yari yarabonye muri Egiputa ntaho vyari bisana n'aya mategeko Imana yatanze. Kandi niyo Mose agira ngo reka nisunge ivyo ayandi mahanga dukikije akora amategeko yayo, ntivyasa nibi. Nta muntu yari ashoboye kwimvira ibintu nk'ibi kiriya gihe. Imana ubwayo niyo yateguye no mategeko iyashikiriza Mose. Ni kubera iki bikenewe cyane ko twumva akakaranga ko wateguye aya mategeko? Kubera ko ari ikintu gikomeye ku buryo
arivyo vyaciye bija muri uwo murongo wa mbere, nuko burya ubutore bw'amategeko ubuhabwa n'ubutore bw'uwayashizeho. Umuntu w'incabwenge uko atunganya amategeko ntabikora cyo kimwe n'umuntu atari incabwenge. N'umuntu w'umutima mubi uko akora amategeko ntabikora nk'uko umuntu w'umutima mwiza yobikora. Turakeneye kumenya inkomoko y'aya mategeko kuko niho tubonera n'ubutore bwayo. Ivyo biradufasha kumenya ingene tuyafata, biturinde kuyafata nk'ikintu gisanzwe, nk'ikintu gitoya twokwirengagiza. Aya mategeko rero nk'uko ndabivuze yatanzwe n'Imana. Imana nayo nihagarariye ubutware buri hejuru y'ubundi butware bwose. Kandi ubutware bw'Imana n'ubutware buziramwe inenge. N'ubutware buziramwe inenge kuko Imana ntishobora kwihenda, ntishobora kuvuga ikintu kitari cyo nk'uko abashinga amategeko b'abantu bishobora kubashikira. Kandi Imana ni Imana irangwa n'ubugororotsi 100%. Ni Imana igororotse 100%. Ntishobora kuvuga ibintu biri mu mutima mubi, biri mu inzigo, biri mu imitego. Nk'uko umwana w'umuntu ashobora gushiraho amategeko washaka ari incabwenge ariko akayasobekamwe imitego kubera umutima wiwe mubi. Ivyo bintu ntibishoboka ku Mana. Nico gituma rero nagomba mvuge ngo ano mategeko ntitwemerewe kuyahangara, kuyasuzugura canke kuyirengagiza. Washaka turashobora kubikora kubera wa mwidegemvyo dufise wo guhitamwo, ariko duhisemwo kwirengagiza amategeko nkaya dukwiye kwitega inkurikizi zavyo. Nzobisigura neza mu vyigwa bibiri bikurikira. Birafise inkurikizi nini cane iyo twitwararitse aya mategeko tukayagira umushinge w'ubuzima bwacu canke iyo tuyirengagije tukayafata nk'ibintu bisanzwe. Ico duhitamo cose kirafise ingaruka. Ariko Imana yaradutabaye kugira ngo ntiduhave tuyasuzugura kubera itavuze neza iyo amategeko yajava. Yaravuze ko ariyo yavuze aya majambo yose kugira ngo n'ubuhisemwo kuyirengagiza abigira bizi. Ntihazogira uzokwagiriza Imana ngo Imana ntiyabivuze neza ngo tubone ko ari ibintu vyo gushira ku mutima. Narimvuze ko ano mategeko tutemerewe kuyahangara, ntitwemerewe kuyasuzugura. Kubera iki? Aya mategeko mu vy'ukuri atubuza ibintu bibi kuri twebwe. Buriya umuntu wa mbere afise inyungu mu kubahiriza no mategeko ni twebwe, si Imana. Mwibuke ko twebwe tubayeho nabi, tubeshanye, twiba, twagirizanya ibinyoma mu masentare, dusenga ibiti n'amabuye. Imana ntaco biyigabanya ko ku bumana bwayo. Imana nticigabanukirwa ngo nuko tutubahirije amategeko yayo. Ariko twebwe ni twebwe bigarukako. Burya uko umuntu asenga igiti yifata mu buzima bwiwe bwa misi yose, siko usenga Imana rurema yifata. Ibi bintu twemera mu buryo bw'ivyiyumviro n'ivyizerwa birafise ingaruka ku nyifato zacu. Ndabivuze mu Gifaransa, nos croyances ont des implications morales. Nimba twemeye yuko kurenganya umuntu, kubeshera umuntu agatsindwa mu rubanza kandi ari wari mukuri ari bisanzwe kubera inyungu zacu, tukabigira ingeso, tukabigira ubuzima, twitege ko societe yacu izogira ingorane. Ico Imana yise kibi kiba ari kibi, ico yise ciza kiba ari ciza. Nico gituma ico Imana itubujije dukwiye kugwana tukireka, ntitugwane turondera kwisigura mu bugaba bwacu. Abazi ibijanye n'ibigwanisho murazi yuko iyo bateze igisasu umuntu akagicako kiramuhitana. Ushobora kuba wabiciye kutabizi canke uri kuragifinisha canke ushaka kwiyahura, coco ntikiraba imvo zatumye ugicako. N'amabwirizwa y'Imana iyo tuyarenze inkurikizi bitugirako nizikigaba, ntaraba ngo kubera ngo mutabimenye neza ngo reka ndabareke. Ibi bintu tutavyubahirije biradukorako. Ico Imana ivuze si vyiza kugihaririza, ahubwo ikintu dukwiye gukora nukurondera kugitahura. Mbega vy'ukuri aha hantu Imana yavuze iki? Kandi aha washaka niho hantu hakomeye dukwiye gushira inguvu.
kuko hariho n'abantu barondera kugendera kuri ibi vyagezwe kuri aya mategeko ariko bakayasigura nabi. Abakurikirana kahise k'ibihugu vyo muri aka karere murazi umugwi w'abagwanyi wo mu Buganda wari urongowe n'umuntu yitwa Joseph Nkoni, bishoboka ko n'uyo bakiriho yinyegeje mu mashamba yo muri Congo canke Centrafrique. Uyu mugabo yahagurukije umugwi w'abagwanyi mu gice ca ruguru c'Ubuganda, avuga ngo c'est l'armée de résistance du Seigneur, ni gisoda c'umwami gihanganye n'uburongozi bw'igihugu, gihanganye n'igisoda c'igihugu ca Uganda. Hanyuma mu ntango yavuga ko ashaka kuzana intwaro yubakiye ku mabwirizwa 10, ariko uravye ibintu yakoze, uravye ubukozi bw'ikibi, ubwicanyi buteye isoni yakoreye Abaganda, uravye ingene bafata abana bakabatwara mu gisoda ku nguvu, bakabakorera mabi ateye ubwoba, urabona yuko uwo muntu nimba atabigize n'impaka akitwaza aya mategeko 10 kugira ngo areshareshe Abaganda bamwiyumvemwo, kuko yarazi ko benshi ari abakirisu, nimba atabigize abibona n'umuntu yacanganyikiwe asigura ibintu vy'Imana kutariko. Rero ni vyiza yuko dufata akanya tukumva Imana iri kwiravuga iki ngaha, kuko dutwaye ivyo itavuze ntituba turiko dushira mu ngiro ijambo ryayo, tuba turiko dushira mu ngiro ivyipfuzo vyacu twabinyegeje mu ijambo ry'Imana. Ibivuzwe n'umuntu turashobora kubihaririza, turashobora kuvuga tuti suko babibona, mugabe ikivuzwe n'Imana, abantu b'Imana nimba turi abantu bayo vy'ukuri, ikintu conyene dusabwa nukuciga tukagitahura, tugitahuye tugashira mu ngiro. Imana ivuze ngo gusambana n'icaha ni mubireke, yemwe bagabo yemwe bagore, ni ivyo nyene, nta bindi vyo guharira biri nyuma. Tuzobiza ko tubivugane mu bijanye n'ubuzima bw'umuryango. Imana ivuze ngo rimwe ku munsi w'isabato ni muruhuke, abakozi banyu baruhuke, ibikoko mukoresha mu mirima, ico gihe barakoresha ibikoko mu mirima, biruhuke. Birafise ico bimaze kuri twebwe nk'abantu, kutavyubahiriza biratera ingorane, ivyo navyo nzobigarukako. None rero Imana yavuze ano majambo, Imana yatanze ano mategeko, ni Imana izi ibintu vyose, nukuvuga ko ntishobora kwihenda. Muri ukwihenda gutegwa nuko haba hariho ubudasa hagati y'ivyo umuntu azi n'ukuri kw'ibihari. Ico kirere kiri hagati y'ivyo umuntu azi n'ukuri nico kiva mu kwihenda. Ico kirere ku Mana ntikibaho. Imana izi ibintu vyose, irazi abantu baretse ubusambanyi bukaba umugenzo, irazi ingaruka zavyo kuri bo. Imana ntikenera kubanza kubona ibintu kugira ngo bimenye, irabibona bitaraba. Nico gituma amategeko yayo ari amategeko y'ukuri, arengeye amategeko y'abana b'abantu. Ica kabiri, Imana ni nziza, kandi ni nziza 100%. Mu yandi majambo ntishobora kuduhenda ngo iduhe ibintu ataco vyotumarira canke bidutera ingorane. Imana ntimeze nk'abantu. Ca gatatu, Imana iradukunda. Ikintu iduhaye kiba ari ikintu cikimazi kuri twebwe, ibikiduhaye kubw'ineza yacu. None rero ano mategeko turakwiye kuyashira ku mutima cyane, kuko yatanzwe n'Imana ubwayo. Nico gituma rero ano majambo, ano mategeko 10 dukwiye kuyashira ku mutima, tukayagira umushinge w'ubuzima bwacu, umuntu wese ku gatwe kiwe, tukayagira umushinge w'imiryango yacu, umushinge w'amakartier w'imitumba yacu, mu migenderanire tugiriranira hajya tuba, mbere tukayagira n'umushinge w'ubuzima bw'igihugu. Ivyo nitwabikora, hariho isezerano Imana yatanze ryo guhezagira amahanga yose, tuzoheza tube muri uwo muhezagiro w'Imana. Nashaka ndagushimire wewe wafashe kano kanya ukabana nanje muri kino cigwa. Ndizera yuko Imana yavuganye nawe, kandi ndagutera intege ngo ico Imana iguhaye ugisangize abandi, ico utsinzwe ko ugisabe ko imbabazi, ico wumva utewe intege gukora ugikore. Imana ikugirire neza, Imana ihezagire ibikorwa vy'amaboko yawe, kandi ikugire muri umwe muri babandi ishobora gukoresha, ishobora kwikorako mu gushitsa imigambi yayo kuri uru runganwe rwacu rw'uyu munsi. Mwakoze cyane.